n'icenda irarangiye umuganwa atari umugani Rudoviko Gasore ari we yaduhaye umugabo w'agasigana Guma turongoye agandaguwe nuti rero leta y'uno munsi leta mvyeyi leta nkozi akarorero yafatira ku muganwa Rudoviko Gasore n'akahe novuga ko iyo leta y'uno munsi iza yarifatiye ko akarorero kiwe kuko mwavyumvise bariko baravuga ubuzima bwa Gasore yashira imbere bwa mbere kugira abarundi bamuhurumbire ubumwe cyane cyane gukorera hamwe abicishije mu mashirahamwe mu makoperative bayadondaguye mwayumvise uno munsi rero mu gihugu cyacu Burundi sagashishwa rumuri urabona ko abarundi ku murindi w'iterambere bariko ico kijanye n'amakoperative bakishize imbere ikindi bafatira kuganwa Rudoviko Gasore kunywanisha abarundi Gasore yacagura kandi uno munsi igihugu nyene cifashe urabona ko abarundi mu butandukane bwabo amoko yose turi hamwe turi kivi ico ni ikintu gikomeye hama umutima wo gukunda igihugu cya Gasore aho yaciguze ko yaraciguze acarabuze ari umwana w'umwami mugabo yaremera sesa amaraso kugira ngo abarundi bave mu vyara by'abakava amahanga rero turabona ko uno munsi turavye n'ingene himbazwa n'uno munsi bimeze ingene indongozi z'igihugu zigitaba urabona ko bariko baca mu ngendo Gasore yaciyemo kandi uri kuraraba n'ijambo yashikirije uno munsi ijambo ngenderwa ko twofatira amakarere inyuma y'imyaka 59 twagisabye n'imbere yaho nkuko twabishikirije ejo ubwa mbere nuko iyo ncungu yo Burundi y'intaye yo kwikukira abamugandaguye bwa mbere nuko bokurikirana kuko byabereye mu Burundi kandi ababikoze abantu b'abarundi barabatora ni ukuvuga rero turasaba ko abakoze ico caha bakatwaka iyo ndanga ko bofatwa bagahanwa ndetse bagatanga n'indishyi y'akababaro ku mugabo w'adasigana Irona ku gihugu cy'u Burundi no ku muryango wa Gasore ikindi tutodeha uko tubona turavye ico yazize hari igihugu cari kiro gitwara Burundi ububirigi karabigizemo uruhara biraboneka rero tukavuga tuti ububirigi nibwemange ico caha nkuko bwemanze ico caha ku gihugu ca Kongo ko ariko bwafashije kugira ngo igandagurwa rya Patrice Lumumba no ku Burundi rero nibaza ko ataco tuma bitaba maze ukuri kuja habona hama Uburundi buronke indishi y'akababa niragi yiza twasikiranye n'injungu Burundi aho irondera ntaryo iterambere ry'abenegihugu bitazerinze no gushira ingufu hamwe kugira ngo bakuze umwimbu nkuko rero mwabikurikiranye biri mu imigambi twashize imbere cyane mu myamamazo reka mbere no mu mugambi uzorangurwa na leta y'Igihugu Nkozi barabona ko ari byo biza imbere biraduhimbara rero ko tubandanya tugendera mu makanda iyo ncungu nkuko mubizi mu mugambi CNDD-FDD tumufata incungu yacu kubera no muri ngo hagiza umugambi CNDD-FDD tuba tuvyibukanye kugira ngo twibagire iyo ragi incungu yakunze Burundi akunda bene Burundi agakunda igihugu cyo gushikana hacigura nakarorero gukunda igihugu nakarorero mbere no mu gukunda abene igihugu eka mbere murabona ko ari nakarorero mu butwari n'ubwira gukorera igihugu ciwe amashirahamwe n'ay'abarundi bose hanyuma ntawo kwikumira kandi ntawo kumira uwundi kubera nkuko nyine icubahiro azimese abishikiriza ntawe utungira mu ngoro kandi urugamba rw'iterambere n'urugamba rw'ubwonko na bose kandi urusende gushira hamwe n'ubundi kugira ngo nkuko nyine icubahiro yabishikirije turi kumwe twese birashoboka uyu munsi twibuka imyaka 59 umuganwa atari umugani w'ikorowe agandaguwe akaba ari we yafashe iya mbere kugira ngo aharanire intahe yo kwikukira intahe ya independance twebwe ico tumwibukirako cyane cyane kuvuga yuko ari kurinda kubera iyo ntahe yo kwikukira yaharaniye hamwe n'abarundi batari bake kandi agahembuka ari uko tuyironse ntibyari byoroshe arico gituma gushika uyu munsi tubandanya tumwibuka ico rero twobandanya kandi tumwibukira ko
nuko yateye akamo abarundi yuko iyo ntahe yo kwikukira itegerezwa kunezerwa na bose, abayiharaniye bakayitsindira, eka n'abandi batayiharaniye, kugira ngo abarundi bose bashobore kubandanya bayikingira, bashobore kubandanya bayiharanira. Twebwe rero uyu munsi nk'uko muhava mubibona, abahurikiye mu migambwe, abandi badaharanira ibyicaro bya politike n'abarundi benshi baraza kuza kumwibuka, cyane cyane nko muri ibi bihe birashobora kudufasha, kubera hariho abarundi benshi usanga tudasangiye uko tubibona, umwe yavuga intahe yo kwikukira undi akabyumva ukundi. Twebwe rero ikintu tuzobandanya tugendera nico, duhamagariye yuko atanumwe yo kwishima, aba uba ku butegetsi, aba utaba ku butegetsi, intahe yo kwikukira, intahe yo gukingira, intahe yo kwikukira ni rwacu twese, tubandanye tubigendera.